Kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva kw'igenekerezo rya gatanu gitugutu umwaka wa 2022 uwundi mugwi ugira kabiri w'abasirikare b'abarundi warinjiye mu gihugu ca Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko muri kino gihe ukaba wagiye mu rwego rw'inteko zo mu karere ka Afrika y'ubuseruko, urwego rufise akazi ko kugarukana amahoro muri Kivu y'Amajepfo. Abo basirikare bakaba bahambije abandi barungitswe muri ico gihugu kuwa 15 Myandagaro uyu mwaka, biciye mu kumvikana hagati y'ivyo bihugu bibiri. None irungikwa ry'izo ngabo z'u Burundi mu gihugu ca Kongo vyoba bimariye iki u Burundi n'ababubamwo? Inyishu ni muri kino kiganiro kw'isoko cyo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 8 gitugutu umwaka w'2022, mukagishikirizwa na jewe Edi Claude Ninazwe. Inama nkuru y'umutekano mu Burundi yaratanze insiguro kuri ico gikorwa kijanye abasirikare b'abarundi muri Kongo ku bwa Colonel Pierre Claver Nzisabira, umunyamabanga ntayegayezwa muri iyo nama y'umutekano, asigura ko bajanywe no kugarukana amahoro muri ico gihugu kuko vyasabwe n'inama y'abakuru b'ibihugu yabereye muri Kenya kugenekerezo rya 20 Ruheshi umwaka w'2022. Murazi yuko muri Kongo hariko harabera intambara, mwarumvise yuko twarungitse ingabo zacu kuja gufasha kugarura umutekano muri Kongo tubisabwe na leta ya Kongo. Burya hariho abatabitegereye neza, tuzorungika imice ibiri y'ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umuce wa mbere nabo twasabwe na Kongo yonyene muri relation bilaterale. Umuce wa kabiri nuwo tuzorungika ejo wasabwe n'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Abo bose bazokora bakorera hamwe, intumbero ni imwe yo kugira ngo tubafashe kugarura no kubungabunga umutekano wa Kongo y'ubuseruko. Muvyumve neza rero yuko iyo ugiye kubangurukanya sikoga yemwe be kubunga wangurukanya washobora gukubita ubuhiri mu jisho, ushobora kuhasiga na wewe amagara, urashobora kuhakomerekera wagiye kubangurukanya, mugabo ntugaruka ngo widoge kuko uba uri kuragarura amahoro n'umutekano hagati y'abavukana. Abo basirikare bakaba bahambije uyundi mugwi w'abasirikare b'abarundi barungitswe muri Kongo mu kwezi k'umunani guheze kuja guhiga imigwi yitiriwe iyiterabwoba iri muri Kivu y'Amajepfo, harimwo n'abagwanya leta y'u Burundi nkuko vyamenyeshejwe n'umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi inyuma yaho barungikiwe muri ico gihugu. Bamwe mu banyepolitike b'abarundi baribaza akunguko u Burundi bukura muri izo ntambara zibera muri Kongo. Ku bwa Frederic Bamvuginyumvira, izo ntambara zihira ubwa mbere na bategetsi mu gisirikare. Uwo arongoye urunani rwa politike Sefor Arusha akababazwa nuko u Burundi bukoresha amafaranga menshi muri ivyo bikorwa kandi yokoze mu bindi bisata. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyo muri Kongo yari yagendeye Burundi, ibyo bavuganye twabimenye, ariko mu nyuma twarategereye yuko yaje kumusaba yuko yamufata mu mugongo mu ngorane afise z'umutekano wo muri Kongo. Ejo bundi rero iyo nama yo muri mu bihugu by'ubuseruko ikoranye iravuga iti ico twofasha no kurungika abasirikare. Ufashe rero mibonano ibiri yabaye, no kuvuga umubonano wo hagati y'umukuru w'igihugu ca Kongo niyo nama y'abakuru b'ibihugu bo muri akajya karere, ukuramwe ibintu bibiri. Icambere nuko Burundi bwarungitse abasoda muri Kongo hisunzwe uwo mubonano
wabaye hagati y'abo bakuru b'ibihugu babiri, ariko abo basirikare bari bagiye tumaze iminsi twumva, haheze imyaka twumva yuko hari abasirikare b'abarundi muri Kongo. Biba bisigura yuko uwo mubonano w'abo bagabo babiri b'abakuru b'ibihugu waje wisunga ibyari bisanzwe bihari mu gihugu c'u Burundi na Kongo. Wumva rero abantu abo umurwi wa mbere niyo waragiye mugabo biciye muri ayo mategeko bavuganye, ariko rero abakuru b'ibihugu nabo bo muri karya karere ingingo yabo bafashe barashize mu ngiro, kuko leta y'u Burundi ivuze yuko igiye kurungika abandi, ariko biciye muri iyo nzira y'umwumvikano bagiraniye hagati y'abo bakuru b'ibihugu bo muri karya karere. Urumva rero twavuga ko hari abasoda b'abarundi bagiye mu mirwi ibiri, uretse no ku mutekano no ku byerekeye inyungu z'amahera, ubutunzi, twavuga ko ata kintu mu vy'ukuri bimarira igihugu. Kubera iki? Kubera ko turavye abasoda bagiye muri za Somalia, bakagenda hariya muri za Sudani, bari muri Centrafrique, amahera avamwo ntaco amariye abarundi, uretse ko amariye ayofitiye akamaro barya abantu bategeka igisirikare, bategeka igihugu, barya ba genero, abo nibo bafisemwo inyungu, bariko barakamisha ivyo bintu vyo kurungika abasoda hanze. Ariko umunyagihugu, haba ku mutekano wiwe, haba ku butunzi bwiwe, ntawobesha nukuri ntaco bimariye umunyagihugu ari hariya ku mutumba. Yumva bivugwa, ariko nta mibereho yiwe ihinduka ngo kubera ko leta yorungitse abasoda hirya canke hino. Haheze imyaka bavuga ngo iyo mirwi iri muri Kongo, iyo mirwi iri muri Kongo. None iyo mirwi barayigwanya ntihera? None nambi idahera, wumva bimwe tushobora gusanga ari uruhendo. Hamwe twovyiga neza ko atari ibintu by'urugwitwazo, bafise izindi nyungu babikurikiranira hariya. Naco gituma batavuga ivy'ibiganiro ngo bavuge bati nimuze duhurire inaka, twaronse umuhuza, tugiye kuganira ibi n'ibi n'ibi, kuko urumva iyo ngwano yoca ihagarara. Iyo ngwano ihagaze naho ibyo barondera bikibandanya. Naco gituma bavuga bati reka tugume tuvuga ko tugiye gukurikirana imirwi igwana, mugabo iyo mirwi igwana bazi neza ko bagiye kuganira byoca bihera kandi bitwaye n'uburyo buke bwa leta. Icegeranyo cyasohotse kuwa 27 Mukakaro uyu mwaka c'ishirahamwe IDHB yaharanira agateka kazina muntu mu Burundi, kimenyesha ko kuva muri Kigarama umwaka w'2021 igisirikare cy'u Burundi carungitse abasirikare baharurwa mu majana muri Kongo gutuza imigwi igwanya leta y'u Burundi, ariko Gitega na Kinshasa bakaba bagumye bahakana ayo makuru. Ni hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko cuno musi. Edi Claude Nazwe ni je nariko ndakibashikiriza, ndabahaye isango ku musi wa gatandatu za mu kiganiro nk'iki. Cari ikiganiro kw'isoko.